Yes, ndabaramukije amahoro y'Imana mwebwe muri ko muradukurikirana kuri ikibonobono media. Nitwa Olivier manager mubone imbere yanyu, inyuma ya kamera hari IVS new system. No musi nkabana yipuje ko tuganira, ngira ngo murabona yuko ndi kumwe no mudemoiselle ngaha, sinzi nimba ari umudemoiselle canke yo bari umudamu, ariko murabona yuko no munyamuji asa neza, murabona yuko atacogaya. Uno musi rero turi ngaha kugira ngo tuganire, shaka tuganire mwebwe na twebwe, dutere inkuru, tuganire ku bintu biriya, ku bintu bitandukanye, kugira ngo twungurane ubumenyi. Ariko ntaravuga byinshi, reka kumbure mugenzi wanje turi kumwe abanza bibwire neza akantu kamwe ko kandi atana kamwe sizi inyuma, kandi nimba bikunda ntimwibagire kumubaza nimba ari inkumi canke yo bari umumama, kugira ngo mubane muzinanye. Abasore bo ndabazi hari igihe muca mushaka, reka simugejeje kumbure mani ndakura mutse ngenda guhana ikaze. Ndakuramukije cyane Olivier, ukora dukurikirana nawe ndakuramukije. Turabaha ikaze kuri ikibonobono media. Mu nkundire mugire s'abonner, j'aime commentaire, kumbure bino bintu bikabaryohera, muce munabipartager. Uwo mugenzi mubihaye nawe nyene aca biha mugenzi we kugira ngo ibintu bibandanye biryoha. No musi kumbure dushobora kuba tuje kuganira ibintu biriya, ariko nkundira wowe ukora dukurikirana nturambirwe, ugume hano kuri kibonobono media kugira ngo wumve byinshi cyane. Hama amazina ni Himbaza Ange Delicia, turi kumwe n'umukorege wanje hano, ndacari inkumi. Wow, tari ku isoko ariko ndaryohewe. Yego, gapapu irabaho. Nawe mnatubwire ko ari umusore canke umupapa. Jewe ndi kimwe muri ivyo bibiri avuze. Kimwe muri ivyo bibiri uvuze. Umenga ndashobora kuba n'umusore cyangwa se nk'uko. Urumva rero nawe untaye mu gatego. Oya no kuri nta. Genda kwishira mugabo nke kunyishura. Wabonye umuntu wanje tugiye gukorana. Murabibona? Yes, yarumva ko turiko turayaga, mwamaze kumva ko ari inkumi. Je naye navuze ko ndi kimwe muri ivyo bibiri. Kumbure muzoza murabimenya buhoro. Uno musi dushaka tuganira iki kandi ntaguciriyemwo ori kubera ko kumbura ibintu tuje kuganira, wewe ubivuze neza, uri kimwe muri ivyo, nanje nababwiye ko ndi inkumi. Rero uno musi twavuze ko Olivier uno musi ari kimwe muri ivyo, nanje ndi inkumi. Ibintu tugiye kuganira, uri umupapa, uri umumama, uri umukobwa, uri umusore, birakuraba. Kuko ntubuzi Olivier ngo numupapa, weje wabimenye nivyo, muga ntubuzi ngo ariko twunganira ikatuganiriza ari umupapa, kugira ngo umwe wese atanga uko avyumva uko ibintu bimeze. None igikenewe barabona yuko sindasaza cyane, barabona ko ndumujene. Nawe bitavuze yuko ngo ni maka bashire ko imparati kugira ngo hajya bayita imparati. Akore ntako nari bwamenye neza. Bayita imparati kuko yo irashobora gusigura ibintu byinshi. Ugati no musi Olivier n'umupapa arashobora kutuganiriza yambaye imparati atayifise, naho nta jambo agira, ivyo we ntaco bivuze. Ibi twambara hano ntaco bivuze kuko urashobora no kunabirenga ko uvyambaye. Noneho bama bazikuye. Yego, barazikura. Uno musi rero Ange Delicia, ngira ngo abari ko badukurikirana abantu bamaze kutumenya, bamaze kubona yuko nababwiye kuri umunyamuji. Ciye nta ninde namari Bujumbura banashima mugabo ndagerageza mpangane n'umunyamuji kazi kugira ngo ndabe ko duhuza. Uno musi je shaka tuganire ku kibazo manzi imisi mbona hani Bujumbura. Nika duhere ku ikibazo kuko kiragisibije. Yego. Ikintu nshaka tuganira ko no musi ni kibazo c'ubukwe canke ama mariage amaze imisi asiba mu gisagara ca Bujumbura. Twari tuzi ko ari Bujumbura gusa, ariko shacha bona na ruguru ubugeni burasivye. Ivyo bintu none warumaze kuvyumva? Urabizi we haje. Si rimwe si kabiri ndavyumva, nagira ndakumenyeshe yuko nubu twicaye nga ari statut y'umuntu nabonye ni invitation yabaye busohoze kandi yo kugira ngo amenyeshe abo yari yaratumiye atubugeni bwa kanaka n'ubwa kanaka bubaye burasiba kumvo zitabavuyeko. Mama we. Uravyumva nkaho ndi ngo aho wawa none urumva ndadone nti oya ivyo vraiment birababaje kandi cyane kubera ko ori wagerageje gutumira abantu bose, wagerageje kwemvita abantu bose, wagerageje kwinvestisa amafaranga yawe mu bintu ivyo byose ukayashiramo ugashiramo kuboko kwawe ugashiramo n'uburyo bwawe, amafaranga kumbura ntibari kubura ico yagira kuko hagiye barinze bavuga ati projet ya mariage ori urumva projet sika kantu kanganuko ni ibintu bishobora gutwara amafaranga arenze nk'imiliyoni 20, uca wibaza imiliyoni 20. Ivyo bintu nawe n'umuntu w'Imana imiliyoni 20 uyazanye mu bintu ngaha aye mbura zikindi kintu coje gikomeye icizere. Ego kuko jiwe niba nateguye mariage igacisiba nara umufiance wanje namutwaye komereka abavyeyi abagenzi bamuzi tumaranye igihe kumbure dukundana bakumva ngo jewe ndasibije ubugeni canke wowe urasibije ubugeni. Ese kurumva ko
uwo muntu azopfa gusubira kwizera ni icyizere cya mbere kiratakara burundu apari amafaranga n'amafaranga urumva ko ubakoresha uburyo bwinshi ukota imidugu abandi ibintu by'ubona byo birazimbye sare y'iki gihe nayo ubona ko bisaba ko uyifata ava nk'amezi nk'atatane hariya bayifata ava y'umwaka ubona isare z'ubu nazo ziragoye nk'ubu turi mu hagera imanza zinganuko ibaze rero nk'ivyo byose abagenzi barashize mu makomite bako barashushe hariya bategura ibintu bagera gute hariya jewe niteguye inzu kumbere nimba mpanze nayipanze namaze gutanga ama avance umugabo ku kanyuma ngo mariage yasivye none yanje Delicia reka tuganire kwanza twige ikibazo ahantu kiva ivyo bintu byo biva kuki urazi ikintu kimwe nababwiye ku bakunzi bacu reka nongere ndabivuge bino bintu ntimuze murambigwe vuba ndatanguza ikiganiro citwa Beyond I Do ico kiganiro nibaza yuko benshi muri twebwe twemeye kuja mu ngo zacu twemeye tukavuga ati jewe ngiye kubaka canke ngira fatanye urugendo rwanje nawe mbamvuze isaidu kuko mbamvuze ati ndavyemeye nzokwemera kukurerera abana nzokwemera kugufasha mu bibi no mu byiza nzokwemera ibintu byose urumva ubu vyemeye iyo uzoja niyo nzoja aho uzoba niho nzoba uba wemeye uri tuzosangira ubuzima bwacu bwose ego aho uba wemeye rero ico kiganiro nzogerageza mbonane n'amakuru kubera ko nyuma ya zijya mariage zijya reception bijya bintu byose tuvuga ama reception ubuzima burebure urugo ruri hajya ico bita guhandurwa hajya urakize wewe ego urabona ori urugo kuko hari yaye mu rugo niho urakubitwa urakora uragira ibintu byinshi hajya mu rugo niho biba binganuka hajya ubuzima ntububuye n'ubuzi ntijeyo natanze amafaranga muri mariage yanje muri reception yanje amafaranga nganuku none mu rugo rw'iwanje nzobandanya njya ko nemeye kwakira bajya abantu mu rugo rw'iwanje hoho nzobandanya njya bimeze gute urumva haba hari ibintu byinshi rero uba wemeye uri umugabo uri umumama haba hari ibintu byinshi uba wemeye biri inyuma ya rujya ruguru rero niyo mpamvu nzozana batubwire mbeho barinze bahukana biba vyagenze gute umwe muri ya yes I do canke muri vya bindi biri inyuma y'urugo aba yabirenze ko urumva ni nayo mpamvu rero burya kino gisagara uretse no ngaha n'ahandi hatandukanye hari ibintu byinshi uno musurumva umukobwa hari inkuru naho nyine ngiri wa mahirwe ujya muntu nzomubazanira yarasirikiye cyane aho bagiye muri etat civile warayibonye ijya nkuru aho bagiye muri etat civile nyuma ngo umukobwa yagiye guhura n'umu ex wiwe aha ko kantu karajyana umutima aba ex ori nakubeshe n'ukuri kw'Imana aba ex baragisibije mugari ko sasa aba ex none ikosa ni n'uwo muntu none umukobwa si uba yijanye agiye gusezera ex wiwe ego murafise amakosa ntawe udagira amakosa ntawe uhari yamari perfect none jewe nimba ndamusavye nsavye wewe ndagusavye ukanyemerera ninde abafise ikosa muri jewe none wowe uza kunsa ori ndakubwire tubayeho tuzi ko umubiri wacu uratugora ntitwigirishe sivyo uri umuntu ndi umuntu ibingerageza nibyo byo kugerageza wowe urumvise yuko mfise mariage wowe twaravanye kiretse haba hariho ama conversation tubandanya tugiranira canke hariho ubucuti kanaka tukibandanya tugiranira nimba uri umukobwa uvuga ati jewe naraguhevye heba burundu nta ciza c'umu ex aho n'umukobwa uwo n'umukobwa none wewe nawe uza kungerageza gute urabizi yuko twebwe abakobwa turageragezwa abantu b'Imana aho rero turashobora kudahuza kubera yego turabizi nta numwe atageragezwa umugabo la majorité turamenyereye kenshi abakobwa barakunda kuduhemurira twebwe abahungu ndabeshe ndibaza baraza kubivuga no mu commentaire twebwe abakobwa wave wemera kuri umuhungu twese ndi umukobwa nta jipo nambaye oya basi ko bavuze ngo ndumwe muri ivyo ndigitsina hundu muri kano kanya dukuvuga rero twebwe abahungu kenshi twakunda guhemukirwa yego hari igihe haba harimo akantu k'ubukene kuko urabona kandi ndabitahura nawe uri umukobwa ntugo umusohoka no mu tipe umwaka umwe 2 3 5 atakazoza ubona urashobora kuvuga ati ndahimutse hano hantu kujya kunyene twimuka mu nzu ndahimutse hano hantu ndagikura bundi mu tipe yo bari sérieux canke yipanze hama tugire mariage
mariage. none ivuze guhemukira abakobwa babahemukira umwe ntimuhemuka ni gake wazi gituma nabivuze oya reka wazi gituma ari gake mwiga abakobwa benshi bakunda mariage atavuga ati rero mu tipe ko manatiteguye ndamuhevye ndagiye kuraba ujya yipana mushobora kwibwiriza yuko ari mu tipe n'umukobwa bashobora kuba barakundanye wita dizo uwo mukobwa akaresista akavyemera mugaca mu ma challenge atandukanye y'ubuzima bwanyu akihangana wanyuma yapfuye muri 2010 nibibaho jana nuzi histoire yanje gute ndashaka kuyagira naje nkakubwira abo twamaranye 5 ari twamaranye igihe kingana uko 5 sinyisha oya ndaguciriyeho ndaguciriye ko ntushobora kwibaza ati jewe no munsi nk'umukobwa mugenzanje arahemutse canke aragize ikirevyo nivyo nari ndakubwiye nti jewe ntubuzi histoire yiwanje siko hari bamarana 5 10 ori mugabo bikarangira umuhungu reka renda kubwira aho bipfira ku bahungu kuko hari ivyo maze kubona canke hari ivyo maze gucamwo siko ukumbaze kungana uko hari ivyo maze kubona hari n'ivyo maze gucamwo swatse mu kibano nkabibona nagira ndakubwire ikintu cambere umuhungu ahantu atangura kugeragerezwa umuhungu murashobora gukundana atagira hano ku mufuko atamafaranga agira siko ukamukunda ukavyemanga ukavyemera uri umukobwa ukaresista ico gihe cose yabayeho atamafaranga agira mugabo umuntu wa mbere yoroshe guhinduka aronse amafaranga n'umuhungu aha urabona nawe akaca ahinduka wese agahinduka ntiyibuke yuko ari umuntu yakuguyeho mu nyuma ukenye atamafaranga ufise mugabo ivyo bintu ntavyibuke ntibaze n'ikintu na kimwe ukasanga arahindutse rero niyo mpamvu burya nababwiye ko nzobazanira amakupe antwa tuzovyicarira tubisorongore tuvyicareko dutumira amakupe atandukanye batubwira amatemwanyaje yabo bamara imyaka 5 10 mirongo batubwira ibisanga baciyemo kugira barinde bubaka kubera hari intambara nyinshi byo umuntu kugira ninde agira mariage hari intambara nyinshi baba baraciye hariyo n'abamarana emwa ukacusanga ukwezi kwa kabiri barateguye mariage kwa gatatu bagize mariage ukacusanga nabantu bataranabonana ico kintu Imana izifashe darabazare n'abantu batigeze babonana n'umusi wa rimwe mugabo bagize mariage babonaniye ku ifoto uzobona muri doti mu tipe bazanye igifoto hari inyuma ndakubwire ntakubesha dufise imitima ikomeye nyimbura umusore nyimbura umukobwa ndabubasha ndadugije amaboko reka ibyo byose rero mufise imitima ikomeye nigute mubonana n'umuntu ku ifoto umuntu murabonana mugabo umunsi wa kabiri muzoza kubonana akabiri umunsi muzoza mugirana mariage mwaragize byose aho ntimwari kumwe dote kenshi niyo bakunda gukora batarabonana ariko rero ahantu barinda niyo mpamvu nakubwiye ntibujya kurinda kw'abantu murarinda mw'abantu burya nasanze umurundi kurinda biruko turi ngwanye barabigendana vraiment urumva rero niyo mpamvu amakupe akomeye y'abantu bakuze y'abantu batarisumbura y'abantu kiganiro kizoba citwa Beyond I Do ni ibintu mu bisanzwe nyuma y'urugo dukeneye kumenya ati est-ce inyuma y'ijya mariage y'ijya reception y'ijya dot y'ijya état civil inyuma y'urugo hari mwiki umukobwa arakubitwa umugabo arakubitwa umumama arakubitwa ibyo byose muzobimenya ingene mu rugo byifashe nabifuje kwahukana nzobarondera ako kazora kagohe kuri babandi bavuga ati kangire mariage nemeze ex wawe urazi iki kintu uri iki kintu kiranafasha kubera iki ubungira nk'ingo 90 kwijana ziriko zirasambuka wumva ngo no musi umuntu yabanye n'umuntu mugabo ejo batandukana aho bigoreye rero urumva ni ibintu fise n'umugenzi ndabaciriyeho gatoyi fise umugenzi bagiranye mariage no munsi hama iyindi ndwi baca barahukana ngo kubera iki ngo kubera ko umuhungu n'umukobwa batagiye umukobwa yashaka ko baja muri boîte umuhungu nawe aranka ati ntiyaragera nta ntizuraca mu rugo ntibaragira imanzi kiniki urumva rero niyo mpamvu baca barahukana rero impamvu nzobazanira ibintu byinshi muzovyumva atandukanye nuko ndakwibutse uko inyuma ya kamera dufise Ives niwe ariko adufasha gufata n'amasanamu iki kiganiro cyo kimwe n'ibindi byose ibibazo byose mubona dufise ayo makenga namwe mufise ibyo byose muyumvira ko nivyo tugiye guca hirya no hino tubazanira abemvite batandukanye abantu baciye mu bintu bikomeye abakuze abakiri bato abatama kazi abo bati imyaka 50 babana ababanyameza abiri kugira ngo tucicarire kandi si ibi gusa by'urukundo tuzoca no mu bindi bintu umugabo
byubaka imitima, byubake jewe, byubake Ange Delicia, byubake namwe bwo muri komera dukurikirana. Mugubane na Kibonobono Media bagire gute? Turabashimiye mugire s'abonner, j'aime commenter, partager bino bintu kuko turifuza ko bizofasha benshi zango ziriko zirahukana kumbure bazovyumviriza kugira ngo nabo nyene bashobore gusubirana. Turabashimiye n'ukuri ko Imana mu bandaye mudukurikirana naho ubutaha. Bye bye, ciao. Murakoze cyane.